Ya ubu passport twese turazifise mu mifuko. Kandi ikindi nacyo turi ku isi men. Ni iki cyaguhujiwe cyane gituma vyogenda nkuko bimeze uno munsi na Monia Fleur? Urifuza kuzotandukana na Monia Fleur? Ananipenda. Twende kidogo. Hata baba yako. Nakumugora mtu. Nakumugora. Niambie basi ananipenda. Burije. Ananipenda rega. Anakupenda. Ya. Mama bambwira inkuru zawe kumbe nabo baragushakasha. Wabazwa nuko ntinyuma kana umwanya wanje naka. Ivyabo tuzi ni byinshi gusa nta mwanya wo kubitangaza. Batwishamo nk'abajama kumbe bishakira kuku twese Nuni wanje hano na byose biri mu ndirimbo byose aha ntavyo bishaje ndiko ndazana inyishu zirahari. Monia umukrasa mu baririmbyi bangahe nk'umuririmbyi wakangaye mu bigemekazi umuririmbyikazi mupambanyi ntatinya gusura abandi bahungu basohoye indirimbo z'inka z'abandi bahungu basohoye umwanya hariyo none ni hari icaha none harimo icaha Sadbi n'umuririmbyi wa mbere kubera iki umaze gukorana na Fizo utarakorana na Sadbi birashobora gushika mu gatandukana ni ubuzima birabaho nkuko mwavuze n'imigambi y'Imana mbe mu gihe byoshika Monia canke LinoG umwe agahemukira uwundi wewe aguhemukiye wo vyifatamo gute takwa beef aho itakuwaje kana jishure nishuje shakusho bashakusho nishuje Every story matters. Ndabaramukije je nitwa MC Yandi iyi ni STV remember gira subscribe bikunze gira na share nama commentaire menshi ikiganiro kiraryoshe ndavyizeye kandi namwe muzogikunda kuni ikiganiro novuga ko kiboneka gake naba hitmaker babiri bari ku mwanya kandi aba jeune bakiri bato by the way baraberanye baratesa kandi nabaririmbyi bose beza umwe afise hits aruka gusohora yitwa Gyoha ariko rero ntihanura abantu ntibisigura ko ibisozo kugira ngo babasambuze ngo canke iki indirimbo yose ifise vibe yayo n'umwanya uba urimo muri ako kanya ariko mu ndirimbo y'iminota 3 canke 4 ntihabura amajambo 3 ashaka gukora ku muntu akaryoye ubuzima bukabandanya so turi kumwe na Sharkan turi namwe na Priya Sharkan na Priya Mrs Gyoha Mr Ijyanyuma yitwa LinoG undi twa Monia Fleur by the way nabaririmbyi bacu Gwaryoshe sana Monia Fleur afite kirenge kinini cyane mwari mubizi ndagifise so munkundire nabahikaze by the way sindabanyoteze bameshikana mikono kuba didi una enjoy bro by the way uraberewe sana merci beaucoup uvuze gute amazina ya LinoG y'ukuri iswe n'abavyeyi Kanduwayezu avuka he Mukayanze wa pana mu muji kandi wacu umugore yarongo yaca kurihira umugabo ubu nawe witwa Nduwayezu Mukayanze nabitse kuri Mukayanze namakuru afise reka Dino mabuja yitwa gute afite amazina 3 na Mike menshi sana yitwa Shugwe y'Imana Fingo ni queen queen of the industry okay endelea tuzina wagiuri yita okay queen of industry karakobere badori keza kabisa bandika gabo umugabo wa kama da sasa akaja wanumeze yango mimi ni mume wa mtu ndabivuze ngo mume wa mtu wande wewe na una nani mume bimeze gute none mahoro sasa muri industry hari ukungena usanga utuntu yo twivumiye abantu badufata ugutandukanye hari abantu basirimutse bitavuze ko bavuga ukuri hari ukubwira ati ni mabezi ni nyimbo natatoka ndirimbo gusohoka yasohotse keria yo mu bishaka cyangwa nundi munsi yosohoka ariko no mwanya muri ko muravugwa cyane by the way kandi byo n'ibintu biboneka mwese muri gumaci mucyahano mubona inbox tu message so kuba je ndiza ko Monia Fleur muri jande nashobora mu rukundo nashobora kuyakana umushiri wawe umufise murakunda na LinoG yego turakunda dufate mu ba ex babiri ufise binyuma
inkuru mu ba ex ufise babiri ba hafi sinzi ko ari bangaye dufate babiri bo hafi aba ex afise n'abafise nta mu ex n'umufise oya ntugikundana bwa mbere kabisa ubwa mbere kwanza muraberanye sinzi ko mwari mwabibonye mwari mwabiravye twarabiravye kuva twabiravye kera kini sasa mwana yishi kure mwaje kure wapi twamaze kuronka inzu ya babiri ubure murabana turatangura mugo burabipanga Samaria sasa abantu ntitubaveteze tureke nitwikisha tunashaka dukora igano cy'ukuri sivyo ndazi ko mukundana je ndavyizera ko mukundana parce que urukundo aho ruraboneka none wewe winjira mu nzu z'abantu je sindi mu nzu y'abantu murabwiye ko afise inzu yinjiye mu nzu y'abantu winjira mu nzu uko nabanye newe batarayinjira abanye newe barayinjiramo sasa mutaishi pamoja kwa mariage au mutaishishi tu kama babiri iyo habaye ikintu barindira ibikurikira ibyo nibibaye no munsi mutegura ikibasa uzobibona nk'inshuti none n'umuryango mwatangiye gukundana mufise imipango yo kutokorondera uhari yari avance urahevye ile masehemu kule kwa kuna hacha unaolewa bro sasa kubera iki akukufata atagukurikiye atangurikiye hehe muca murundi iwawe nta ufise ubu tufise iwacu tugize iwacu aba bamanaja bamanaginga ibyo abasani ndabasabye hageze ino ana management turimo ngangu sasa Landry samani fanya ingine kazi yako siku ya show na siku ya mu studio nanchuti mwe mukora ubundi buzima bwanyu mubareke hama biririraha sasa kana batwirukane kapo twaheruka kubona ikaze ngani yande gabasha iwanji moto sana ariko rero je ndashaka kumenya ikintu kimwe urukundo ruraryoshe iyo rubabihiye mwifata gute kugira ngo ntirubihe gose ntiratubihira ntaragera nawe nta mu ex office ubuzima ukuntu bumeze ibintu si byiza kuguma wibuka ibintu byabaye ejo hahetse utu no munsi nawe ushaka gusubira ejo iganzo wagipostinze ejo nzogipostinga ejo hahetse okay ngwani uze mu passe nayo ni bon kura yiyumvirako plutôt nani fitsi ni fresh kuyiyumvira ko yowe urabona imodoka nuko nimeze dafise ikiyo cy'imbere iyo umuntu atwaye imodoka bari ko ara imbere gutyo iyo tuvezo tukuruhande tubiri kugira uzacisha urabe bizigura kandi ko hejuru gutya ko byabaye kera biriko birabari inyuma warenganye ugumura muri gihe kiyo cy'imbere ugira utwa uraba ku ruhande ucugonga twaya tuje imbere rero abanyakayanza ni mpamvu bavuga mvugi kubonaho sasa mzee basi tusezere basi turabe imbere ntacyo jewe shako mubana nyemana uko nyemubanye uko nyene abantu babimenye basi tuvugisha ukuri mwache bu gangster bro nimba ari bu gangster n'abantu babimenye amacho adufashe uno mwanya baterera inkwa intuze mariage twari kuba twaterereje none yo tuzi donc muri kwije twikwije none ubona ari uburamo hagana ari uwundi aburamwe wewe ntaba marene basi n'abapare tuzobarondera bonye ni tuzobimenyeshwa mata muishi pamoja kiwiziwizi asibyo tuzanye no munsi tuzyo byari byanatuzanye wararavye identité yiyo arakwiza imyaka safi ayikuje vuba ndakiuze kandi mabaye narisubira rekana n'amapenzi yo ndasabye kigogo sasa bavuga twavuze yuko tubihebera abahindi donc mwebwe muko nabyo bya kiafrika tukimya kimwe apana oraraba neza indirimbo ntiziba zubiye n'ubuzima busanzwe dukora donc bashobora kurimba indirimbo n'ibintu byinshi bindi utazi na utaranacamo kora gusaba byumvise nk'ubandi canke ubuzima iyo ugiye kuririmba indirimbo n'iririmba feelings zawe iwe uko wiyumva ko yaso uzoyumviritsa gusa rino chaque fois umuntu ahuye n'undi mu buzima bwari bwose urukundo mu buzima vie sociale quoi haba ico impamvu zituma yumva yohura n'umuntu mushasha haba n'icabahuje ni iki caguhujiwe cyane gituma vyogenda nkuko bimeze no munsi na Monia Fleur Imana urifuza kuzotandukana na Monia Fleur
oya muzokwamana Romeo na ako Juliet si twebwe tubipanga ariko mu mipango yacu ni bwo ariko ura prefera ko muzogumana tavumilia mandege marire turu ya ubu passport twese turazifise mu mifuko kandi ikindi nacyo turi ku isi men akienu enda turi ku isi moto foke mutembee kure haba kure ni munda ariko sasa naho twaravuye ndege ni bisi zamaza musize nta kibazo acere batireka mbe ndigumia sasa utaishi yaye sinzosubira kugenda uzoguma hano tuje muri mudi gato mufise indirimbo nyinshi jewe nkunda kandi n'abantu benshi bakunze ziryoshe jewe jenye n'ikiganiro mu mbabarire si turirimbo numva nshaka umwanya ko tutuzana muri mood fresh ananipenda twende kidogo hata baba yako Olenda kusavye kwa kundi management nabandika message bavyumvise wewe telefone yakumugora yakumugora nimbie basi ananipenda burije ananipenda rega anakupenda sasa unaviona unajiongeza wazaka kubesha nao acho weka tubeshanye ari ico nonje neme sumwanya wawe utakaza none sumwanya n'uwi wanje hano na uti byose biri mu ndirimbo byose aha ntavyo bishaje ndiko ndazana inyishu zirahari sasa basi muririmbire gato kandi abantu bumve ko jewe nisaba indirimbo nkunda cyane afu kuna iperform la fois passé atiti ayasai ata baba yako ivyo sinobivuga babari twende mone ananipenda anakupenda hari ahantu ushaka rero mpenzi wako katugarukize ngabise igano gikurikira sasa wewe yaimba nyimbo ya mapenzi imbie mtu wako twende basi tuza kidogo rino tuje muri mood hama mbazo tubazo twanje dutatu nyamukuru rero ufise ukuntu mweka kwega sinumve warumbwira sinumve every time you want to touch me these feelings is a distance imitego baratega nitugwe bama bagwana nutuze bashaka unsige nigunge don't mind them yeah bama bambwira inkuru zawe kumbe nabo baragushakasha wabazwa nuko ntinyuma kana umwanya wanje na ivyabo tuzi ni byinshi gusa nta mwanya wo kubitangaza batwishamo nk'abajama kumbe bishakira kuku twese Dino dusigurira tatouage yagute numu ex wawe canke aha ndetse LinoG ni gishino cyo sino kijamo cyane ntumbeshe sha consolate sinajya mawanje by the way hari demo abantu bibaza ko hari demo ishaje kabisa iri muri ijyanyuma hari abantu benshi bibaje umukecuru sumudemo demishano bo wayigize demo muri video niyo mpamvu zi demishaje ariko no mama tuvuge no munyokuru kandi nako makeup yamufashe fresh hari abantu bibaje ko ashobora kuba ari mama wawe canke hari utundi tuntu muhuriyeko je namaze kuba umuntu abimbagije ko bari mama wawe munyokuru wanje abasani ni bihemu sindavyemeje ko ari bihemu mvuze ni bihemu mvuze uko abantu abafana donc societe izi ariko igihemu sumusani kuko no mupasiteri ashobora guheba umuntu canke ashobora kwahukana aho ni mu bizima twese tuzi ariko iyo umusani ku musani bari kumwe byoroha kumenya ko bahemukiranye kuko baba ari abantu bazwi icambere birashobora gushika mu gatandukana ni ubuzima birabaho nkuko mwavuze ni migambi y'Imana mbe mu gihe byoshika Monia canke LinoG umwe agahemukira uwundi wewe aguhemukiye wo vyifatamo gute takwa beef aho itakuwaje nishoje nawe utamwita bebe sheri kwawe sasa sawa king sasa nazoko waragiye ku ishuri bo narize bro office diploma pana naragiye ukususa no munafite ubwenge kabisa kugera kuntu mwishuri mwigisha za kubwira ati kimwe tanya kimwe tora bibiri ntucumubaza imutumwe kuri kari bibiri nawe nyene yaje bisangaho guca habwo we nawabikuzaniye nka bushasha kubera wowe waje nyuma yiwe muri byo bintu rero
ni wabona ikintu fata icyo ubona urabona ikintu twe abandi umuntu yakweretse umaze gukura uzufata ico nyene ugitware utware iyo nkuru wabonye wewe na ugende develop wawe vuga ati kubera iki ibyo bintu byose bimeze kujya amaso yawe yakweretse sibyo nafate bijya nyene fata bijya hanyuma ugende nimba ari ibintu ushaka kumenya byo mu nyuma uvyongereremo vuga ati bino bintu bishobora kuba bimeze guca abantu kabisa mfasha kuvyongeramo avant que bijya biba mbona tubona hariho ivyari bihari kumbure mwari abantu muzinanye bisanzwe no musi muri proje mu muje n'urukundo sivyo sasa uno musi uno musi niko bimeze ejo vyoshika hakagira ikiba muri abanyamuziki umuziki wanyu wobandanya mukabana kwaguhuza basi nk'abanyamuziki tuzogaruka tubamenyeshe nko twaje kubamenyesha n'izambere sawa region sawa sivyo none oko jeshi sana man we ntanake aragwa ke ushaka iguhe wewe ntaco ushaka bayiguhe wewe mama warabiziko mukundanye amakuru arafise none ukwe atakuweza kwe inkwano zoboneka none kibazo wewe okay bazi kibazo cyawe nyeza tumbera ku kibazo je nanje no gumengare urafise ingero urukura mimi nayo basani bagoma babitse ibihemu ikibazo cyahivuga ati abasani bazi ko muri bihemu basi nihe difera iri hagati yanyu nabo basani biti ibihemu hari nta bishasha tuzanye ntarega nta bishasha muri bihemu kuko cyo twarukreye sivyo twarukreye cyo twabisanzeho muba bibaye nuko nyene biriho hari abantu bibaza ko ari ibintu ugomba gusura nivyo cyane Imana birimo Imana birimo weruka kumuhaginga ryari kandi ko ndi nga muhagi basi mutemu turasezeranya none oya unamuhagi au muragi unamuhagi kwe kuri kura muhata none je no mbenga biragoye ibi bintu kipindi ni changu bro acha kuhagi si akwambia au muhagi wari kucikoresha kizaje cyawe kira microphone biko sasa basi wewe ushaka kubaza iki wewe ushaka kubaza iki wumva amahoro indirimba zosubira kuyisoma okay reka inkuru ndayugane kugare neza inkuru twaturi inkuru nimeze rero abantu bene inkuru barayisohoye bayishira hanze hari ukuntu bayitanze ndiro ntibashatse ibyo ubona ko wari ibyo ubona ko mengo biraburamo ikintu vyironderere raba basohoye filme basohora behind the scene kandi iyo imisohotse hari gizuba zifite amasezo urarindira kuri wowe urarindira isezi kuri kiri ginzosokera behind the scene we yihuze sawa munisame warigeze kubabazwa mu rukundo kandi ariko we twakubwiye gute twavyibagiye sawa yani nachanganya mimi bananichanganyua sasa ibindi mimi naona sio changu cha ntaco basi mu bundi buzima abasani nukuri bagira ama mariage gati tuje basi mu buzima bwa vrai abantu tutahura dufatira hiwacu honyene turi hafi yabo nabasani bake bamaze kugira mariage kandi dufite ariko sabasani gusa ahubwo abantu benshi batagira mariage ahubwo wowe nukudi uraba basani bonyene sasa kipindi ni changu bro sasa uko wazani sawa mimi nabauliza munijibe mimi nabauliza para kunyishiriza wawe Chena bajivya basani abandi tubareke abasani bamaze kugira mariage ntibashikana batanu kubera ko abasani bonyene ega muri abasani mwebwe urazi ingo zihari z'abagabo n'abagore batagize mariage hanze ngene bangana urazi ubuzi bakora bundi ni benshi cyane kwegiro rucurabereye ku basani mwe muko basani wowe bizi gute muko ma blend zaza mu muziki wanyu umwe wese arafise ingene yatanguye sirago yagize ijya video bon LinoG afise umwaka duharuye ni nk'umwaka umwe nkoreke bro genda gahora kigano n'iki wanje twubahane rero ndagusaba ara niba bat okay sorry womba ntaraheza kubera okay usaba bandanye nibo ufise hagati y'umwaka n'umwaka n'igice donc LinoG afatishije mu karere akoze igikorwa cya mbere cyatumye twese abantu siwe tumumenya ariko tumumenya ari ku mwanya mwiza tuvuga uko kuko ivyo ni ibintu byanditse ahantu biboneka iyo ni legend niyo ndirimbo ya mbere yatumye uboneka henshi cyangwa ugira igushikana aho geze no munsi ni mu kiringo gito aho tuzi ari aba legend benshi nka mu gihugu cy'u Burundi bakoze imyaka myinshi n'indirimbo nyinshi cyane batarabigirako nirihe banga wakoresheje kugira ngo muri uyu mwanya muto icya kabiri ucuba umuntu mu mwanya muto nyene ivyandiko vyawe bisa neza cyane kurusha abaririmbyi benshi ivyandiko donc
visibility mvuze views okay. ku bikorwa vyawe Okay. indirimbo zawe zirarabwa cyane mu kiringo gito ufatishije kurusha abandi benshi nirihe banga wakoresheje kugira ngo ufatishe umuziki wawe mbega ni bande bari nyuma yavyo John Zerimana muto kandi nzira ko nta muntu asohoye indirimbo azi ko abantu bazoyikunda cyangwa azi ngo ntibazoyikunda bizogenda ofite wowe urakora icyo wategerezwa gukora arumva Imana ikablessing hariho we byawe intambwe zawutera usiya urabirekera Imana ikabikora kuko nta muntu yovuga ngo umuntu ngo azofata indirimbo yatuma abantu bayimenye bose ngo bayitware ngo ibe hit ngo ama views oya ubwo bushobozi nta muntu baza kabufise nawe cha kuri televiziyo yahe tureke mu Burundi tuvuge ku isi LinoG mu myaka 6 iri inyuma 5 iri inyuma yari umuntu agenda ku ma studio akicara hajya umunsi ugahera n'undi ugahera atashikiriwe cyangwa service karasaba ntikunda nituvuze cyangwa abaririmbye presque mu myaka gato 6 iri inyuma kadogo ngari kadogo 5 siza inyuma heze 5 waragenda mu bisho kabunda bro sikatari mimi nabiona biyuwa sana ariko uno munsi ntibisaba yuko studio rana yimuruka yishira mu imuhiri wawe ugakoreraho umuziki uno munsi urafise indirimbo zirenga 10 zakozwe donc uri ku rundi rwego wiyumva gute niyo uciye ahantu canke iyo wibutse ko waye mu rugo buzima warigeze kuba muri buriya bundi buzima nyumva gute kujyane nuko iyo uno munsi utegeza kumva ko ari cyahindutse n'ubundi uko rumva hari byo wabura ufise uri mu mwanya wo kurondera ibindi bintu navyo bindi ubura ko nta muntu yegera apfa yakwije ibintu ashaka gushika Monia umukrasa mu baririmbyi bangahe nk'umuririmbyi wakangaye mu bigemekazi umuririmbyi kazi wakangaye jewe ku bwanje jewe wa mbere kabisa ufatiye kuki ibikorwa achievement nyinshi so indirimbo ni batwara umukobwa wa mbere akora cyane rwose sumbya n'abahungu benshi inyuma yiwe wo kurikira mu bakobwa bona rinde inyuma yiwe makano nizo bintu by'ifu acha kufuha avuze ujya umukobwa ntavuze ko amukunda avuze ko amwemye mugabo nibaza ko ikoteye awa kabiri ufise reka ibyo ngaha ntitwave dusanga twagiye bundi bintu tutazi sawa basani byo dukurikirana cyane ntitwire ko rikoranye hongo safi mujiongeze atwarakora cyane gose sawa bishitse mugakorana collab muri umwanya ubona mwikorana mu buhe buryo ko muri studio cyane tuzakora video yamariza ige gato ego ntwari bwahize kuba kandi turabizi neza kwiganira ico ba rero wibaza ko iyo collab twoyikora gute no nasambaze sije donc mwumva yoyo amukoreye iyo yose twoyikora aga tukora kurima korora dukuze Monia Fleur numuririmbyi wa mbere kuri kote yawe urabivuze neza kuri kote yawe na Dramatira Fopaz yaravuze ko ari mu baririmbyi bariko baratuma umuziki w'abakobwa n'abandi barakora ariko wambagijeho Jeno mukrasa kubganje bien sûr birumvika kandi tutabeshe kandi wavye kuna ukora wewe wa mbere ariko ari mu bariko barakora cyane wowe ukuna akora wewe nawe imiziki n'umukobwa imiziki wiganwa ni y'abahungu ntatinya gusura abandi bahungu basohoye indirimbo zimwe z'abandi bahungu basohoye apari ya Satbi ngira umuririmbyi wa mbere wemera mu Burundi kurusha abandi ni benshi cyane wa mbere umwe ni benshi kabisa Satbi basi umukrasa mu kibaza cyakangahe mu gihugu cy'u Burundi mu baririmbyi cyambere we ni cyambere nawe namwishuriye kari cyambere nawe gute yanyishuriye kuna byanyu wanyishuriye amapenzi yawe we vipi tumuryango kwari wa mbere sawa Satbi n'umuririmbyi okay ntacyo Satbi n'umuririmbyi wa mbere Sadbi ingo ndagufate Sadbi n'umuririmbyi wa mbere reka gufuha man reka gufuha Sadbi n'umuririmbyi wa mbere kubera iki umaze gukorana na Fizo utarakorana na Sadbi umwanya hariyo none ni hari icaha none harimo icaha ngaho hagati ubwo merci beaucoup STV reka nshimire LinoG nshimire Monia Frère nshimire Kapo nshasha twaheruka kubona Kapo y'abakundana kera kandi aba baratovye man baraberanye banapendezana afu ni wasanii bora zaidi kwenye nchi bako mu top 10 ya wasanii wazuri kwenye nchi yetu ya Burundi ndabeshe none cyangwa na Giswahili sikirenga muri top 10 y'abaririmbyi beza mu gihugu ni muri wa uburenga yeze uremeye ko ari wanje so turabakunda n'abaririmbyi beza mu bandanye mubashigikira tuzoshira ama link indirimbo zabo muri iki kiganiro foke
bandanya muryoherwa naryoha muryoherwa na ujyanyuma by the way yarabizi indirimbo afise je nkunda cyane ni ijyanyuma maybe ni yindi nzi izosohoka vuba kanisanzure baramaze kubivuga izina mbega baravuga ariko ariko iratutanguza factory gado indirimbo ivuga umuntu wese kuko yitwa Pita urashobora kuyivuga factory gado nijiongeze yitwa Pita indirimbo yuyu nshasha iri mu gusohoka kwa Sabana factory ziraduze no factory ziraduze okay nta kibazo Monia merci beaucoup Lino merci beaucoup thank you too man mimi niondoke ni wache urakoze cyane uvuze thank you uyu ni mke wako ni ndenda kubwira ushaka kumva gusa udashaka kubimubwira ubu ni bon sasa urakoze cyane kama se dusezera hariya tuzera abantu amuci muhagi nganda busabye kandi tutaraheza sawa ndabarindiriye ni bon urakoze cyane kudushigikira antuka ingufu zanyu nikirumara cyane ku buzima bwacu imiziki urabona ko abarimvye indirimbo zabo ziraduga neza abantu baraziraba kandi biva kuri bano bantu badukurikirana so mana yamudushigikira mana muri ibikorwa byacu mubisangize n'abandi murakoze sawa mushinga naye mfasoni vipi jambo niryo nyene umushinga naye yavuze sivuga uhagaze umugabo yavuze bavyaheze sasa muhagi basi enjoy na kipindi twende tu batu baone kama tuachane ngato okay tuwe gufatira na telefone braza muhagi bro oya braza naomba muhagi basi ngasi muri management y'umutana wewe musabiye none yaza kuba bishaka cyangwa hageze kuca bitwe bica tubivuye tubwe n'ubwacu si muhagane basi tubaseze ndabasavye basi bye Every story matters.